turaguhimbaza kuko uri Imana kandi watugiriye neza ko turi muri kino kibanza. Haleluya. Ubona ko kuri umutungo wacu wa Kagwema ukeneye kudukoraniriza hano, hari icyo dukorere. Haleluya. Turagushima kuri Imana kandi abakunzi babagiriye neza kugira umutima w'urukundo nk'uyu, kuba hari icyo batwiyumviriye ko ku mutumba wacu. None turasengeye abategetsi bari hano, uhereye kuri segiteri kumanuka, uhereye kuduga, mu izina rya Yesu. Reka akanya rero turasengeye n'abashitsi bose batwiyumviriye ko, turasengeye umwe wese mu cyubahiro ciwe yongere kubona ubwiza bwawe buri hano. Abisigaye twese bene igihugu turi hano turakugomba kandi ushiye kutuzitira no kutuzigama. Urakoze kubikora kandi ubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kaze ku mutumba wa Kagwema, kaze muri komine Gihanga, kaze mu ntara nziza yacu ya Bubanza ndetse mu gihugu cyose cy'u Burundi. Reka duhereze ikaze bano bayakubahwa baje bava mu ntara kugira ngo kumbure nabo bafate ijambo, kugira ngo tunabasabe bace banatanguza ibikorwa by'uyu munsi. Murakoze cyane, Imana ibamezagire cyane. Abashitsi bahire baje kutugendera murungitswe n'umuririmbyi David Nduwimana, banyakubahwa abanyeshamakuru, banyakubahwa bene gihugu mwese muco Imana yamuhaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Itugire Kristo. Nagira manze ndabasabe mumfashe dukomera amashi bano bashitsi batugendeye. Iteka rero twatewe hano mu ntara ya Bubanza kubona baronse abashitsi nk'aba uno munsi kuri uno mutumba wa Kagwema. Aha rero avuga nti kubona hatuwe umutumba wa Kagwema ni Imana yadushize ko ijisho, tuyikomera amashi cyane. Bano bashitsi bari kuja n'ahandi ntihari habuze, mugabo ukuboko kw'Imana kubatumbereza hano mu ntara ya Bubanza hano muri komine ya Gihanga kuri uno mutumba wa Kagwema. Bashitsi bahire rero nk'uko mubibona aha muri no ntara ya Bubanza haratekanye, umutekano ni wose. Mwabonye ko n'ababakiriye babakirije impundu nyinshi cyane, mwabonye ko banezerewe. None natwe turabahaye ikaze, hariho muri Isanze hano rero mu ntara ya Bubanza, cyane cyane kuri no mutumba turiko. Murabona yuko abenegihugu babitavye, ariko ngira ngo mukubise ijisho hirya no hino mwabonye yuko izuba ari ryinshi. Ngira murakumva kano kazuba turiko, urumva ko ridasanzwe ribaba. Mwabonye yuko hirya no hino tutaratangura guteragira kubera tutotera ku zuba. Mumbure Imana nk'uko yabatumbereje hano, zoheza nayo iratuzi two turabayo, itwibuke turungikira akavura. Mwaje rero mutugendera, mwaje kandi nk'uko twabibonye muturirimbira, natwe turabafasha, turabyina, bigaragara ko dufise umunezero kubona twabakiriye. Subire nsabe rero abene gihugu bakomera amashi cyane. Tukaba rero dusuye kubakengurukira kubona mwatwiyumviriye ko, kubona bamenyesha yuko umwanya wose muza kumara hano tuzoba tunezerewe, tugira amahoro y'Imana. Murakoze. Reka duhe kaze wiri n'aho umenga ariko arira yoca asengera umukozi w'Imana
agiye kutugabura amajambo y'Imana. Kaze mu izina. Rero nk'uko mubibona uno munsi mugiye gufashwa mu buryo bwose, mugiye gufashwa mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwa mpemu. Niyo mpamvu imbere y'uko mwakira ibyo mu buryo bw'umubiri byabaye ngombwa ko mutangura gufungura ibyo mu buryo bw'impemu, navyo tukaba tutabisanga ahandi, tubisanga mu ijambo ry'Imana. Hariho gupfa gwiza, hakabaho no gupfa rubi. Reka nabisobanure gatoya mu minota mikeya. Gupfa rubi ni igihe umuntu apfuye agacaja mu muriro guturirwa ibihe bidashira, ariko gupfa gwiza ni igihe umuntu apfuye agacaja mu ijuru. Icyatumye rero Imana itanga umwana wayo w'ikinege kwari kugira ngo abakiriye Yesu Kristo bakamwizera ntibazopfe ngo bagende mu muriro, ahubwo bazopfe baja mu ijuru, kuko twese turazi ko tuzopfa. Bwira mugenzi wawe ngo uzopfa. None niwapfa uzoja hehe? Hari inzira zibiri, hari ukuja mu muriro, hari n'ukuja mu ijuru. Haleluya, haleluya. Noheli nziza, Noheli nziza, tumanitse amaboko twese. Noheli nziza. Aha, uko tubona ngaha nk'umugwi munini twaje tuvi Bujumbura, turungitswe n'umuririmbyi wanyu mukunda, umuhungu wanyu umuvukagihugu yitwa David Nduwimana. Uwo nawe akaba yakoze ibikorwa bitandukanye mu mvugabutumwa, kuko natwe turavuga butumwa. Yariyumviriye icyo yokora ku miryango y'abarundi, Imana iburungika hano mu Kagwema wo gufasha abanyakagwema. Nitwokomera Imana yacu amashimeshi yera. Rero bene data, uko biri kose twe twaje turi umugwi munini, twaje twisunze bene data wo mu Kagwema, tuzanye agakemanyi kaniniya cyane kaza gukwira imiryango yose iri hano uko ingana, uko twarabiyumviriye, twarabize ko n'abakuru b'umutumba n'abatware bose batubwiye ko muri abantu beza, mwitwara neza kandi ko mukunda Imana. Niyo mpamvu natwe twaje kubashika. Siko bene data, murabyemeza namwe? Rero hamwe n'ibyo rero, umunsi mukuru wa Noheli usigura urukundo, usigura amahoro, usigura ubunezero ku bantu bose. Rero hamwe natwe twaje tuzanya ku gakemanyi kugira ngo dusangire umunsi mukuru wa Noheli turi kumwe, kugira ngo tunezeranwe. Siko gahembe? Yego. Nta byinshi nobabwira gusa bariya bahungu ni babanze bagabanya ukwigenza neza. Icyo twagomba kubasaba ni umutima wo gufatana mu nda nk'abarundi. Icyo twagomba kubasaba ni uko mwobandanya mukomeza gushyira hamwe, nuko mwokomeza umutima w'urukundo n'ubumwe, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo n'abandi baze babiyumvire ko. Siko gahembe? Siko none? Mwe n'ivyo rero mu mugambi nagashikirize mu ncamake igituma twaje hano n'umugambi wa Nduwimana David n'umugwi bari kumwe. Iki gikorwa David yagitanguye kuva haciye imyaka 5, aho yagiye arafasha abantu batandukanye, haba abanyeshuri, haba imfuvyi, haba abapfakazi, haba bagize ibibazo bitandukanye. Ariko hamwe n'ivyo, uyu mugambi witwa wikeya mu Congereza, ariko kandi uyu mugambi mu Kirundi usigura ngo kwitaho. Abantu burya bavuka bafise uburenganzira bwose bukwiye, ariko ibibazo by'abantu bagenda bahura nabyo mu buzima bituma ibintu bimwe bimwe batabishikira. Siko hamwe n'uyu mugambi rero David yatanguye kino gikorwa, yashatse gushaka ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese umuntu Imana yahaye ubuzima ashobore gushikira ibyo yokwiyumvire, indoto ziwe canke ikintu cyose yokwiyumvire gushikako atankomanzi, mu gihe aronsa abantu bamushitseko, abantu bafata mu mugongo. Rero muri uno mugambi wa wikeya hariho umugambi mushasha urikiyemwo imigambi myinshi yazoshira mu ngiro mu minsi ikurikira. Aho naho hariho icyo bita fondation canke ishirahamwe azokoreramwo, aho azofasha mu mihinga itandukanye. Aha muca mwibaza rero kubera iki twahisemo Kagwema.
Kagwema n'umuhingo umwe mu mihingo myinshi tuzogenda dufasha uko iminsi izogenda ikurikira, uko Imana izogenda idushoboza. Siko gahemwe nimwabona tugiye ahandi tugeze n'ahandi, ibyo izoba ari igikorwa cy'urukundo. Rero hamwe n'ibyo tukaba dushimira cyane cyane uwatanguje uno mugambi, tukaba dushimira cyane cyane kandi n'uwo wese yagize icyo afasha kugira ngo dushike kuri ino ntego, dushike no kuri kino gikorwa. Rero tugiye ku mugaragaro twashoboye kwegeranya itoni imwe y'umuceri, umuceri mwiza cyane uryoshye. Twegeranije itoni imwe y'ibiharage byiza cyane, twegeranije ibitenge 100 twoza kwambika abakenyezi, twegeranije ibirato 100 tuza kwambika abana, twegeranije ibiro 100 by'ubuyi uvanze n'isukari tuza kugaburira abana, twegeranije n'ibindi bitandukanye byinshi muza kubona, ariko kandi amasabuni kugira ngo mubashe kwifashisha mu kugira isuku no mu kwikingira korona. Siko murakoze cyane. Hamwe n'ibyo Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, mushishikare kugubwa neza muri bino bihe bya Noheli, mushishikare kuryoherwa mu miryango yanyu. Uko biri kose turabakunda, Imana irabakunda, na David Nduwimana arabakunda. Murakoze cyane. Zina yanje nitwa Obed Niyonzima, nkaba naje ndongoye umugwi waje urungitswe n'umuririmbyi David Nduwimana muri kino gikorwa c'iteka co kuza gushigikira ababene data bo mu Kagwema hano, tubashigikira mu guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Burya kino gikorwa nk'uko mutubona hano, twaje muri Kagwema tuje gushigikira kino gikorwa ca David. Ni gikorwa yatanguje kuva kera, yatanguye gukora, ariko no munsi yashatse kugikora ku mugaragaro. Ico gituma yatumye kubimenyesha amakuru nk'uko turi kumwe hano, abamenyesha amakuru n'abanditsi, kugira ngo namwebwe mu mushigikire muri kino gikorwa ciza. Rero uno mugambi mu ncamake n'umugambi witwa Wikea, umugambi usanzwe uhari kuva kera David yatanguje. Uretse ko ari umuririmbyi avuga ubutumwa bwiza, akaba arafashije imitima myinshi, abaye benshi muramuzi, ariko kandi ubu naho yahisemwo gukora mu gufasha abantu mu buryo bufadika, mu gufasha abantu mu vyiyumviro, mu gufasha abantu mu kubateza imbere, kugira ngo umuntu wese yiyumve ko aguwe neza mu gihugu ciwe, mu gihe yoba aburaniwe akumva ko ashigikiwe mu buryo ubucanke buriya. Uwo mugambi yawutanguje agiye mu gihugu ca Australia, kuko ashitseyo ntiyari afise umuvyeyi, ntiyari afise nyina, ntiyari afise n'umuvukanyi, ariko yahasanze abantu. Icari uno munsi akaba ashigikiwe n'abantu batigeze bamenyana nawe, ariko n'abantu bamumenye bashigikira ingabire yiwe. Uno munsi asa nuko ari camamare kw'isi, kubera ko abantu bamutahuye, batahura ingabire ziri muri we, baranamushigikira. Akaba nawe yashatse gukora ico gikorwa, ico yakorewe nawe akifuza kugikorera abandi mu miryango no mu makominote yose muri societe. Aho naho muri kino gikorwa
suko ashaka kugikorera imiryango ikenye gusa kuko asanzwe ari n'umuririmbyi afise umugambi agomba kuzotanguza yatanguje wanashima witwa We Care David Foundation. Uwo mugambi ni umugambi munini ya cyane wanashima urikiyemwo kino gice ca mbere twatanguje no munsi cyo gufasha bano bantu. Uwo mugambi harimo gufasha abanyeshuri, harimo gufasha imfuvyi, harimo gufasha abapfakazi, harimo gufasha umuntu wese yitwa kiremwa muntu, ariko na cyane gukuza ingabire z'abantu. Hariho abacapa, hariho abaririmbyi, hariho abagira utugenegene. Uwe yiteguye yahagurutse n'inguvu afise n'ubushobozi Imana izomufasha kugira ngo abafashe, ariko byose abikora mu ngabire y'urukundo, abikora abitewe n'urukundo, abikora abitewe no gushigikira kuko yamenye Kristo. Na cyane ngarutse kuri kino ca Noel, ngarutse gatoya nuko wewe message yaduhaye yatubwiye ati kuko Kristo yadukunze atabanje kubaza umuntu wo mu Kagwema, umuntu wo mu Cibitoki, ataravye ubwoko canke intara, twese twisanze mu rukundo rw'Imana. Nawe akaba yiteguye kugera ikirenge mu ca Kristo, kumva ko azokora ataravye intara, ataravye umutumba, ataravye ico umuntu ari. Umuntu wese azoba ari muri besoin, ico David na We Care David Foundation bazoshobora bazokimushikako. Murakoze. Ni benshi bari bakeneye kino gikorwa kuko igihugu ni kinini, kubera ko mwahisemo hano mu Kagwema. Icambere nuko Kagwema iri mu cakoze ku mutima wa David. Afise video yabonye, ari umuntu yamurwikiye video y'abantu bo mu Kagwema. Uwo muntu ntibari bazinanye gusa arigeze kumva ivyumviro vya David. David avuga ati uko biri kose negeza kuja gufasha aba bantu vyihuta, kuko igihe twazo bwa mbere aturungitse twahuye n'umugore yibarutse bagiriye cesarienne, basanga ariko ava amaraso yabuze amafaranga 3,000 angaje kwivuza. Muri ico gihe yaciye intervention rapide, ico cabaye ikintu camukoze ku mutima ati ivyihuta cyane tuje mu Kagwema. Twabonye ko ari abantu bakeneye gufashwa mu buryo bwihuta gusumba abandi. Uravye n'ingene hasa ubona ko atanu cyatse no mu bugarago, na cyane aba bantu bakwiye kwitabwaho. Ico twibagiye cyane nuko yaturungikanye n'abaganga kugira ngo barabe situation, kuko bashaka kuraba umuntu mu maso ukabona ko akeneye no kuvugwa atari n'ivyo gufungura gusa. Murakoze. Nk'umuntu atazi ibintu by'icongereza bise We Care no kwitaho, igihe cyose ubonye ikintu kitagenda neza ukumva ko wotanga care nyene, umva turavyitayeho. Mu gihe tubonye ari kitameze neza, kwitaho no kugira icyo ukoze kugira ngo utabare. Wavuze yuko yabarungikanye n'abaganga mwaje kuraba situation yabo, ariko murabafashije. Ejo hirya yejo ibintu bahaye bizohera, muri kubategekanya iki mu mugambi wakazoza kabana bantu? Ica abaganga cambere nuko mu minsi iza tuzogira kampanye yo kuza kuraba ibipimo vya mbere, tumenye kwanza abantu ikibazo bafise. Ariko ihinga w'umuganga ico yatubwiye cambere, twagize mélange y'ubuyi, twafashe ubuyi tugira mélange y'ibikenewe ivyangombwa ama ingredients, dushiramwe n'isukari kuko turabe ko twobona evolution, ko twabonye ko abana ubudabutumvye sinda niniya wogira ngo namagara meza, ariko ni sembole y'inzoka. Rero ikindi naco tukeneye kuzokwegera bano bantu, kuko ico barashoboye burya bashobora kuba baracinyijwe na situation barimwo, ariko tubegereye tuzogerageza kumenya ivyo bashoboye kugira ngo tubafashe baze bavyishobotse. Igihugu ni kinini, wavuze yuko hari imigambi mugomba kuzana nka foundation n'ibindi bitandukanye. Uno munsi umuntu urashobora gupibika ikintu akavuga ati burya bavuze ngo icukuboko kuko ujye kukoze kukimenya. Bino bintu bigira akamaro akahe ku gihugu n'abantu baba bari kwabikurikirana? Hari message biba bishaka gutanga kwerekana icyo bakoreye abandi? Mu bisanzwe kino gikorwa David amaze imyaka 5 agikora, kandi twagikora mu ibanga, ariko abagikorewe nibo bakizi. Ugiye kubaza bamwe nitwashatse kubisha ku mugaragaro, ariko no munsi twahisemwo gufata kino gikorwa kuko kijanye n'umugambi munini ya cyane witwa We Care David Foundation. Ivyo muvyumve neza. Ejo canke hirya yejo no munsi mwabonye twambaye We Care, ariko nitwagize We Care David Foundation, ariko kandi mu minsi kurikira were ku munsi wejo wanashima were ku munsi David ibikorwa vyiwe bizobarizwa muri We Care David Foundation. Icatumye tubahamagara nuko ejo canke hirya yejo nimuze mutangare mwe mwabonye ico gikorwa, muze menye ko catanguye mu Kagwema. Jo gituma twatumye kwimenyesha makuru. Umuririmbyi no gufasha. Hanya hari message yindi ibiherekeje kuri ico kintu? Icambere twebwe n'ubutumwa bwiza.
ubutumwa bwiza bwa Kristo twakivuze burya muri Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko kandi yari yandi yavuga ngo niho nkimenya ko Imana idatoranya ku butoni umva ko twoha agaciro umuntu niyo message nyamukuru no kumwumvisha urukundo rw'Imana kuri we akikunda akitahura akiha agaciro kugira ngo ashikire indoto ziwe. Yego hano turi ni hehe turiko tuyaga nani mukagwema turiko tuyagana mutamani kimberembere kimberembere yo kazina kaje yego kimoshori eka ntawenze ubundi mwari mwazinduwe n'udukiko nabonye umengo mwari mwaronse abashitsi babagendera eka twari ngaha nyene muhira naha mwakiri iki ko twabonye abashitsi abashitsi twabakiriye nkuko natwe muzotwakira ko mwabakiriye ko umengo nabonye bazanye utuntu tw'uduseke byari bimeze gute byari bimeze neza twasimye ku Mana twasimye mutamurumviriza akaziki ndumviriza hariya muhira ndawufise akaziki gahimbaza Imana nakone yakoze bino bintu yagezanya kana gaseke uramuzi umuntu yitwa David oya sindamuzi sindamumenya mwari mwagendeye n'abantu bari baje kuraba ingene mubayeho tuba ni kenshi nakavura ntikagona ko n'ivyasi bisa n'ivyumye yego bazanye utuntu tw'udukemanyi mwavyakiriye gute twavyakiriye neza emwe turasima n'Imana iradusimira yego imibereho yanyu hano muri kino kibano muri Kagwema isanzwe yifashe gute aha dusanzwe twebwe mugabo bamwe turirimira gusa ikintu tubuze n'imvura nawe ahandi twarima tukigeza neza ntitwiba ntitwagiranye twajya twiwacu two mu maboko y'iwacu gira akajambo kamwe rero wobwira uyu muntu yarungitse bano bantu kugira ngo baze kubarabana bazanire na tuno dukemanyi babahaye amahera none ucavahe kandi imirimo iva hehe nyene nugupfa gusa woje usaba iki none kugira ngo ntimugume mupfa gusa ahubwo twebwe icyo twasaba abakuru badufase nk'agafaranga tuze turagenda nkaho hepfo mu isoko tukadandaza tukaza tujya kwa kanyungu mu mutahe tukaza kuburondeza ibindi tugarukana tuhabona aka kanyungu tukarya umutahe ukagumaho tukaza tuza kuzana ibindi dusubizaho gucyo none nkawe nk'ikintu uzi gukora ushobora kudandaza n'igihe zewe nodandaza indagara nkadandaza imikeke kuko hariya turazi hiri hama rero ndanguye nkaza meza ndayafise nkaca nzana mu isoko nkakora kujya abandi bakoze base abantu abanyagihugu bakansora nk'umutahe ubona nko kuri wewe wowe ukwiriye kugira ngo utanguze uwo mugambi wawe wo kudandaza indagara n'imikeke ubona yo bari nk'amafaranga angana ngahe nk'ibihumbi 500 nokora yego sa tugashimire cyane yego tuyage nujya mugenzi wawe nawe yatukuruka kwaye nokora ko karibu cyane hanegera hano abana ni nabi ariko bizogenda neza mwiriwe muvyeyi mwiriwe papa mumeze neza tumeze neza wakumengo kwita amasi neza ikibazo cyane ndi n'ikibazo cy'iryinyo yego kingana gute ko ndamaze amezi abiri ndarigwaye warituye abaganga none abaganga narabituye banyaka amahera nanze na amahera ndayakura musanzwe mukora iki mwisuma muduki hano eka ntacyo twisumamwo tubonye ako gahumbi turagenda tukagura ako gafu aronka naho duhebura tukemera tukaryama inzara atabyo turiye twabuze ayo mahera yo gusuma ego none ugiye kwa muganga bakubwiye ko iryo ryinyo kugira ngo barikure hasabye iki nimba hasabwa amafaranga angana gute bari bansabye 10,000 hanyuma nanze ndavuga ati ni muri nkure nzorondera 5 ngo ntigisoboka ngo yuko ngo twogukura iryo ryinyo utaduhaye amahera ego mbega hano nta twadukarataho kwa muganga tumwe bita twa mituweli babahaye baratuduhaye mugabo ntidukora kubera iki bababwiye ko tudakora ngo ntidukora ngo twarataye umwaka barabegereye bababwire musubire mu gurutundi byagenze gute eka
baraduhakaniye no kwa muganga iyo turuzanye baragwanka ngo nidutanga amahera kandi natwe turi bantaho nikora ataho tuyakura ego mwari mwagendewe n'abashitsi twari twabaje bazanye mbega nimba atari banga mwari mwaronse kimwamenya babibarungikiye eka ntabo twamenye mugabo kumengo mbona ufise agatenge gashaje bafunguriye nyene batugendeye bagize neza baje kuturaba bagize neza twasimye ntitwagaye ikibazo cy'iginyo cyo wibutse kukibereka nti wavyibagiye kubera ko waburonsa eka sinaberetse numvaga agatenge uzokambara kandi iginyo ritagenda neza ntizoba rigenda neza nanyangira ati ndabereka ego noneka muvyeyi kugira ngo ibibazo mufise ibibazo vy'uko muri mwimbure ibibazo vy'uko usanga atamutaye kugira ngo mukore imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere urwaruka rwanyu ihari mwosaba iki mwofashwa nabande mukene bagufashe twofashwa na mwege nyene musanze mudufasha ego hama tukarondera natwe nk'abandi urabona abandi baza kw'iyo soko utwema udutore hama rero tukabaho gutyo ego murakoze cyane ego data Isaac TV. Oh.